nk'abungere icambere nohera ko nuko mwebwe muri indaya za niveau spécialiste aho kamura kumva ndacabandanya nsoma yaba ngo yaba inzanyi ndende ngufi ivyibushe yonze zose murazizi. What's up wakunzi ba Manoti TV, nitwa Manoti Promoter, le maître de cérémonie wa munyarusaku wanyu mukunda. Iyi ninde? Iyi ni Manoti TV, televiziyo imwe rudende icako urusaku. Nanje ni Manoti Promoter, umunyarusaku umwe rudende asigaye mu gihugu cy'Uburundi, asigaye mu gisagara ca Bujumbura. Sasa rero kamaze ntangwe ndakubwira nti warakoze cyane wagize subscribe kuri channel yacu ya YouTube, na utarabikora turaza kunezerwa uno munsi ni wabikora. Nta nshuti nkawe wewe umaze kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube, ujya munsi bikora twaranezewe cyane. Reka mba ndakubwira no munsi ndabazaniye urusaku rumeze rute, ndabazaniye urusaku ahantu ndakubwiye ati buja fleva yahiye, no kuvuga ngo iba yahiye. Aya makuru batinye kugira nti kuyavuga kubera aya majambo ngire mvuge umvire ndababwire je murazi ko ndi umunyarusaku kandi ntajya umuntu uko umuntu yanditse ibintu niko naje ngira gute niko ndayibabarira, sivyo? Niko ndayibabarira. Je nikubitiye kuri stati ya Nelly hari ku munsi wejo, mbona hari imishwanirane hari hagati ya Nelly na Ozi, kumbere nabandi bagiye batandukanye muza kumva muri kino kiganiro ngomba ndabashikirize. Avuga ati rero ibintu byabo ko mwanyararaje, nanje uno munsi ejo dimanche nzobararaza. Nanje no musabiti ntegeza kuguma online kugira ngo ayo makuru ndayasangize abakunzi ba Manoti TV. Je sinja kurere nta presentation nyinshi, fyo ndakuri subscribe twamanutse. Reka tuje kuri stati ya Nelly. Ivyo nsoma nivyo muri ko murabona. Nelly yagize ati Ozi irakoze, Darlene Nikita wa Buja FM, Dacia wayaga mwarigize yuko mushaka ko kudiringa na Nelly, ariko siko biri. Burya abantu turatandukanye, jewe umvyonze nca nivuga amazina nk'abungere icambere nohera ko nuko mwebwe muri indaya za niveau spécialiste aho kamura kumva ndacabandanya nsoma yaba ngo yaba inzanyi ndende ngufi ivyibushe yonze zose murazizi. Ico nobabwira amateka mufise kijya kiganiro mukora tuzosaba ababijejwe babahagarike, kuko muri mwebwe nta numwe afise icashikiriza abene gihugu, kuko mubigisha usambura ingo nkuko mwabikoreye abandi. Mpereye kuri Ozi, wewe kugira uronke akazi kuri Bujahiti wenzwe na bosi wawe mweneyo kugira utanguze iyo kwawe, kugira utanguze iyo kwawe no kuvuga kugira atanguze sane vibe, kugira utanguze iyo kwawe wenzwe n'umu diaspora mvugo ko nyene niko byanditse mu isomere wo muri Australia atangurwa n'izina J. Ndabandanya. Iyo ni stati ya mbere. Reka tuje kuri stati igira kabiri. Stati igira kabiri yaciye avuga ati turabandanya nkwibutse yuko wakuwe muri Bujahiti kuko washatse kwigira patrone. Tuvuze patrone kuvuga yashatse kwigira mabuja, washatse kwigira patrone kubera wari wenzwe na bosi wawe agashaka guha amategeko umugore wiwe wipangira gahunda. Nkwibutse yuko wenzwe n'umudiaspora w'umuririmbyi mwajanye igitega aba USA. Murabona n'akadarapo cyaseko ka Amerika atangurwa n'izina M. Sawa, atangurwa n'izina M. Hari n'abaririmbyi wishira wewe nyene akarorero muri Master Music, warishora kandi barakuriye kwa Dogo w'imatongo. Kwa Dogo umvuga muri Master Music yarishora bagize gute baramuriya cyangwa ngira uvuga ati kwa Dogo w'imatongo. Dogo w'imatongo ninde etc. Nuvuga nabandi wabonye vyahaye ucuja gusambuza urukundo rw'umwigeme aririmba akiri muto, wirirwa muri hoteli iri mu Ngagara hafi
ya kotebu y'uwo mu diaspora wo muri Australia. Je aho sinibagiye bene gukorera iteka FM baba Australia ni byinshi novuga, ariko mwige kugendera ubuntu kandi muze muraraba nabo mugirako ubushirasoni. Iyo ni stat igira gute? Igira kabiri. Ni stat igira kabiri, kandi rero jewe nabarinda umunyarusako singi umuntu kuko kintu wacanditse niko ndagisoma. Uba baragire gute agenda twitwarire. Twagiye stat igira gatatu. Jengo mangenda ni mutankurikiranye ni mwisomere, reka ndabasomere basi. Waragiye ngaho muranyaraza ngo nakoroye inda, mutazi n'ikibazo nagize kuko nta muntu akorora inda bagirira operation. Ico nibuka nuko ubwawe washatse gukorora iyo ufise ubigira inama uwo wari wibaza niyiwe. Yagiriye inama yari yibaza niyo, bisigura ko nujya mwana afise ntazise. Je ndibandanije ndiko ndasoma. Acara kumenasa kukwitwarira aca kubwira kaza kukwitwarira ubikoze. Ikindi ko mwahora mubana mu Nyakabiga na Darirene mukorana mugashwana mukavana kubera insaku zanyu no kudashoboka kwanyu. Uwo mubano mwiza muzobandanya muwigisha abanyagihugu. Arabajije ndabandanya nsoma stat jewe kugushika ubu ni wanyu bakwirukanye, ubu ico ukora wakoze wifotoza amafoto uri gusa ukayarungika aba diaspora kugira baguhe amahera. Shame on you. So nari natire ku stat ikurikira, nari nateguye stat ikurikira yiri kurabona ngaho imbere zawe, yaciye avuga ati agiye muri pause gato, mu mwanya aragaruka atubwire amakuru y'abandi nabo yihaye ihangiro ryo kubavuga bose atanumwe asize inyuma. Aza kutubwira inkuru yande ya Darirene, agaruke Nikito kuri Buja FM ndibaza muramutse, agaruka na Dance ndibaza niho umuzi cyane ariko akora kuri Yaga. Boss no munsi aza kurara basize hehe ku Karubanda. Burashaka ko uza kubana natwe nanjye ndiko basomera ibindi bintu azoba yabavuze ko urashaka kumenya amabanga y'abantu bakobwa Nelly Nate azoba yavuze. Ntiwibagire gufyonda subscribe kuri channel yacu ya YouTube ni Bamanoti TV kugira ngo mbandanye ndabahiki show. Jewe nitwa Manoti Promoter, le maître de cérémonie, umunyarusaku umwe rudende akeye akomoka ku ntumwa asigaye muri buja fleva. Ndabakunda cyane, nta nshuti nkamwe, mugira amanota n'amanoti. Be blessed.